amakuru nani tuhera ko namakuru ya hano iwacu mu Burundi. Ive ni ku munsi wa gatandatu twari tumaze iminsi tubivuga cyane, aho rero twagiriwe kabisa ibakwe ryo kwakira ubusanzwe arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru kw'isi yose ubusundi n'umutaliyano Gianni Infantino, aherekejwe n'abatandukanye bari mu numugwi wiwe, ndavuga nk'umumenyereza wa kera yakoze amateka mu mugwi wa Arsenal, ndetse n'umukinyi rurangiranwa yatwaye n'ikombe cy'isi yose ubusundi n'umufaransa Yuri Djorkaeff, ndetse n'abandi bari kumwe. Kimwe cyari ikintu cyitezwe cyane gose, bakigwa neza Ive hano mu Burundi, byari ibirori bikomeye gose. Byari ibirori bikomeye, uvuze ngo bakigwa neza cyane. Sindigera mbona iryo kosa hano mu Burundi cyo kwakira neza abashitsi. Ico ni kintu novuga nti ni kintu kabisa, novuga tuti kikitura kirusha abandi. Buriya abashitsi baje mu Burundi kenshi bataha bishimye cyane kubera uko kuntu nyene tugira uwo muco wo kugira. Bon, urugendo rero ruza kuba bari bazananye muri Tanzania, baje kulansa iriya competition yo muri Africa nshasha. Muri Africa Football League. Africa Football League. Hanyuma bukeye baraza kiki. Bakigwa ku kibuga c'indege, hariho abubakwa batandukanye bayobowe cyane n'umushikiranganje w'inkino n'imico kama. Ariko kandi abari kumwe n'umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ariwe Manalex. Hanyuma harimwo n'abandi nk'uwahoze atwara ishiramwe ry'umupira w'amaguru nyene iteka Reverien Ndikuriyo. Harimwo abantu benshi batandukanye, ngirango uzuranyibutsa nawe we. Hari abategetsi benshi narabonye yakigwa n'abatandukanye, ubona yuko na president wa Seno Lydia Sekera niho yayibereye. Lydia Sekera yarahari n'abandi bantu bandi benshi. Ico bikoze cyo bari benshi. Bari benshi Barcade itegera cyo urongo ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, bose bari hajya. Ico nakunze nkibonye, nakunze timing. Aba bantu baraba bazi gukoresha umwanya kiki. Baba bazi gukoresha umwanya. Kuko uri kuraraba igihe bashitse ku kibuga c'indege. Tukabona umwanya muto wo kubakira nyene bicarana na Manalex gatoya bicara babakira. Programme kurikira yari yuguca bagenda i Buganda direct mu ntara ya Cibitoke. Kuri iriya projet nabonye ari projet idasanzwe yitwa ngo Football for Schools. Uyu n'umugambi wa FIFA wo guteza imbere umupira w'amaguru kuva hasi uciye hasi bivuye hasi. N'umugambi mushasha. Ikidasanzwe reje nakunze nuko turi nko mu bihugu bashize imbere. Kuko iyi lancement bayigize mu gihugu cy'u Burundi, kigize igihugu kigira ijana. Wumvise ijana ukwibaza ngo turi kure, mugabo iki ni gitigiri ufatiye ku bihugu byose membre bya FIFA, ntabwo ari kure na gatoya. Urumva rero ikindi kintu sinzi cyo baturavye ko, mugabo iyo uravye igihugu cy'u Burundi ukaraba amatara dukunda kugira bihereye mu bana, ushobora kubona ko nabo ari kintu bamaze kubona. Ni kintu ubona ko bamaze kubona, abo barize barazi kuviza n'ubundi bariya baramenya ibihugu birangwa n'amatara menshi. Ivyo ni ibintu usanga bamenya cyane. Iyi projet rero impamvu abantu bagiye kubona umuntu yitwa Arsene Wenger ashika hano mu Burundi, ino projet iri mu gisata ciwe cha development ya football muri FIFA. Niyo mpamvu atari bushike. Ni nayo mpamvu Infantino baje kugira hariye yarafise ijambo, ariko we yarihaye Wenger. Kubabibonye hariye i Buganda. Ni projet yiwawe. Bavuze ati nk'umuhinga arafise icagera. Wenger rero mu ijambo ryiwe mu bintu nyamukuru twobwira abantu ku nyungu z'abariko baratwumviriza, yavuze ati uno mugambo uzofasha gukuza impano z'abana b'abarundi, ndabijeje kuzogira abakinyi b'ibihanganye. kuko no mu byo maze kubona mugira amahirwe kugira impano zidasanzwe. Iryo ni jambo riba rivuzwe nande
n'umukoca kabisa rurangiranwa azwi cyane mu Azwi, kuba yarashoboye kudetekta amatara akanayakuza cyane. Iryo ni jambo rero rya Wenga, ariko projet nyene imeze uko urumva ni projet ibibaye lance na FIFA. Turazi yuko ibintu byose bijanye n'umupira w'amaguru biba biri mu minwe ya FIFA. Mugani bike cyane mu gihugu kiki ushobora kubona umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru FIFA yishikira mu gihugu ngo aze kubilansa. Bivuze ngo ubwo yishikiye ngaha mu Burundi ino projet izoba iri mu minwe ya FIFA, bazoyikurikirana ndetse banayishire mu ngiro, banayishigikire ijana ku ijana. Bivuze ngo ino projet rero ya football for schools izoshigikirwa cyane na FIFA. Kandi no mupira w'abana iyo uza gushigikirwa ngo ube successful bitegezwa kujamwe uburyo. Bitegezwa kujamwe uburyo. Noneho twagize Imana bazoshiramwe uburyo, ariko kandi bazobikurikirana nk'abahinga bazi igikenewe cyose kugira ngo umwana agere aho yitwa ko yavuyemwe umukinyi mwiza. Nico kintu rero ubona cabaye hariya. Aho rero hari environ saa 7 gutyo. Igihe cy'isaha 8 bari bamaze kugaruka i Bujumbura. Bakigwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku kirimbiwe. Hariho ikibanza cubatswe hariya cakira abashitsi ciza cyane, warabonye na cagihe haza abakuru b'ibihugu benshi niho bababwiye kiriya kibanza nabonye arico cakiriye n'umukuru w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru FIFA. Bano bantu rero icyanyohiye narakunda kubasanisha muri kamere yabo. Sinzi ko maze kubona Infantino n'umupapa ari cool cyane, agerageza ku ari sympathetic, ibintu byose arabiryosha, hari ukabona n'umugabo aciye bugufi cyane, azi kwiyegereza kabisa, ayaga atera inkuru. Wabonye nk'Ibuganda yateye inkuru abantu avuga ngo hano twagendanye na Colina, ngo mugabe mw'abantu muri tribune, ngo mwitware neza, ngo agenda ni karata y'umuhondo n'itukura. Urumva n'umuntu akunda gutera inkuru cyane. Sinzi ko maze kubona nkajya kuri aeroport abantu b'abategetsi benshi barakirwa, bakakigwa n'umurisho w'ingoma z'u Burundi. Ariko we yagiye asaba ategeka nanje mu mpeko ati ivyo bintu mugiye kumera nani bishobora, ukabona ko menga ratrisha kwa hanuzi kwa Manalex iyo ritma ijana mugabo byari ibintu biryoshe cyane. Rero bakigwa rero na son excellence president wacu, wabona nabo ari kiyago kimeze neza, kitagizwe na kwakunda abantu nyene arabakuru bahuye cyane, mugo kabonamwe akantu k'ubugenzi, akantu kuryoherwa, donc ambiance nyene imeze neza cyane. Ikintu cyana mu ryohe mbona hari ikintu ushobora kuraba ukavuga uti ndavye accueil ingene banyakiriye cyane, ndabona ko abantu bari banyiteze kandi bakiriye bakunda. Ukabona ingene bamwifotoza ko, ukabona ingene baza kwifotoza kuri Arsene Wenger abantu benshi, kandi si ni vya bindi n'icyanyoheye. Hari igihe umuntu ugomba kumwifotoza ko Yves, kuko bajya abantu n'abantu babubahwa cyane. Ushobora gusanga hoba hariho amaprotokolo akazi cyane ati ntibikunda ko ushobora kuja kubifotoza. Ariko narabonye abamenyesha makuru batandukanye, abantu batandukanye bashoboye gushika muri biriya bibanza bariko bagenderamo, bakifotoza nawe akaba kari ibintu bisanzwe. Ni ikintu cyangiye ndavuga ati iki kintu rero kubera amazina yabo, kandi bari abantu bakora ibintu biri publique, nawe ico kintu barakirengera cyane. Ariko nyene ntabwo biba bivujije ko security yabo, protocole zabo ziba zikaze ku buryo bidapfa koroha. Donc n'ubuntu bwabo nyene bagerageza guhana nyene biyegereje nyene kabisa. Abanyagihugu bavuga ati nta kibazo ngo mutwifotoze, abamenyesha bako kwifotozanya. Ariko nabonye akantu Yves avuze ati burya hari abantu sinzi ko kumbure, sinzi bashobora baramumenye bamwe canke abandi bamumenye. Ndavuga ati amafoto menshi nabonye uretse president wa FIFA we yashoboye kuba yifotozanya n'abantu b'abategetsi bo hejuru, ariko kuri Arsene Wenger nabonye aja mu bantu basanzwe akifotoza. Turakigaruka ko naco nyene we ngira ngo turaza kumuza ko n'umuntu adasanzwe nawe gusa urugendo kubera
ugwa boss nyene wa FIFA turacari hariya ku kirimba baganira nabo nyene bayaze rero bari kumwe no mukuru w'igihugu cacu son excellence nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye barayaga kuvyerekeye umupira development ibintu bidasanzwe arahayagiza ukwaza Burundi nawe nyene mu vyerekeye inkino arashimira leta uruhara rwabo rwo gucigikira inkino urumva hanyuma ivyo uwo mubonano urangizwa kiki nutuganuke utuganuke bosi wacu nkunda kumwita bosi nyene icubahiro perezida wacu bamuhaye imayo nimero 10 yanditse ko Ndayishimiye ariko kandi iriko nabonye umengo ni igice kinini cimayo yera ifise utubara nyene donc iri mu mabara meze nkako agize amantuze amabara y'igihugu agize amabara aranga igihugu cacu nabonye ari kado nziza cyane ubona nyene ko arakantu kaga surprise nyene baba bateguye nyene nimero 10 urazi civuze mu mupira w'amaguru ni nimero twovuga ko yubashwe kurusha izindi hanyuma umukuru w'igihugu cacu nawe aratanga agashimwe bambaye akantuze nyagakado kagizwe n'ingoma nka symbole nyene y'akantu k'igihugu yaramuhaye n'umupira w'amaguru ndavuga Infantino hanyuma ivyo birangiye bibandaniriza kuri stade Intwari kuri stade Intwari vyari muri programme ko Infantino ategezwa kuja kugendera inyubako iyi ya stade Intwari kuraba aho iteye igeze aho igeze ariko kandi ntivyabujije ko nyene icubahiro nawe ategezwa kuhashika kuko nawe urazi ko yagendeye kenshi stade Intwari ari nawe ayoboye no canke novuga nti iyi projet ya stade ari we yayizanye mu kwitirira nyene ko ari kwitera iteko uravyibuka avuga ati abarundi bose ntibikwiye na gato ko equipe nationale ija gukina ikinira hanze buriya je nkunda kuvuga ko umukuru w'igihugu niwe mufana nimero 1 w'inkino zose canke w'imigwi serukira gihugu yose ahivikaje buriya nyimba babona turiko dukinira nko muri Tanzania buriya niwe umuntu wa mbere babona kumengo ntibibereye urumva ari naco gituma rero yabaye wa mbere mu gutera iyo ntambwe yo kuvuga ngo reka turondere dushiremwe ingufu cyane turondere ikibuga cacu ku buryo ako kantu kuko baducisha mu ijisho bakavuga ngo ntidufise ibyangombwa byuko dukinira muhira tugakemura ivyihuse urumva bashitse yari rero kwa kuntu nakubwira Infantino ari umuntu ari cool cyane sinzi nyimba warabonye akablaga yagize abonye son excellence hajya ari karabaramutsa amwereka ati wabonye agafoto katwe nawe yari son excellence aramubwira ati go nivyo urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane hari ifoto bamanitse hariya iriko Infantino na president w'igihugu cyacu ukabona nyene ko ari ibintu bipanze neza niko kwijira muri stade rero umu engineer mukuru wa stade abasigurira bereka ati kibuga kigeze aha cyubatswe uko kizoba kigizwe ibikorwa bimeze uko twahisemwe kugishiramwo ibi nibi byose babibasigurira nyene nk'abahinga nk'abantu bari kwakurikirana inyubako amatwa dusumira avuga ko Infantino nawe yemeye kuzogira icakoze mu guterera umuganda wiwe mu kubakwa kw'iyo stade yacu rero ni ibintu abantu benshi bagumye batubaza byerekeye urugendo mu nyuma urugendo rwasozera ujya munsi nyene urugendo rwasozerwa bakigwa n'abarongoye umupira w'amaguru hani wacu nabonye bamutekereye n'akantuze n'agakofi akagakawa kacu nyene ati muze turazi usanzwe unywa kaya ariko kano kiwacu attention uze kukumviriza rero twaye amayani yacu uje kuyumviriza atugende wumvirize hari akantu nyene kari usanzwe unywa kabakata harakanovera nye utarumva atagakawa ko ngabo undi karakazi akakiwacu makungu karakazi nuko rero urugendo rwarasozerewe mu kanyamuneza kadasanzwe mu bihe
vyiza novuga biri historique n'urugendo rw'intibagiranwa ruzosigara mu mateka y'u Burundi nkuko wabivuze yari kumwe na Colina benshi baramuzi umuzehe yatangwe kuzana vare ariko akoresheje amaso yiwe Pierluigi Colina yarahari Yuri Djorkaeff niwe ntangaje champion du monde 1998 atwara igikombe c'isi n'aba Zidane abantu benshi ne bari baze ko twari tumufise ku butaka bw'u Burundi ikintu cantangaje gato sha abantu nk'abawenga umengo harakantu kabutse urabona personality nka Wenga umuntu nka Wenga tumuzi kubera kuba umumenyereza kandi ekipe amenyereza ifise abafana batari bake muga nk'ico kintu nta kintu kikwereka ko yahavuye mu Burundi avuze ati igihe Arsenal namenyereje imyaka n'imyaka ndabonye hano kufisa abafana abantu bambaye buriya nkabiriya beba bikwiye kuba byarateguwe uzi kwaza naco nyene kiba gikwiye kuba cyarateguwe buriya amatwa nsumira numva sinzi muganda amaze kuvyumva bosi wa FFB buriya ngo akunda Arsenal eko Mana Alex buriya ngo numufana wa Arsenal nigeze kubona ifoto yambaye mayo ya Arsenal ndabibaza abantu bashaka ko babiza mugati yego buriya mu maclub afana Arsenal burayi urumva ariko nyene ntaco bitwaye kuko uriya Wenga yaje nk'ubuherekeje nk'uje mu rugendo hanini havuzwe yuko haza umukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi ego ntabwo gwari urugendo rwa Wenga ndetse Yves n'abantu benshi bagiye barabona amafoto ku mbuga zitandukanye harabavuga ati sivyo batavyemera yuko Arsene Wenger yoba yashitse hano mu gisara ca Bujumbura ariko baza kubona amafoto atandukanye ariko baraca ku mbuga zitandukanye baravuga ati bya bindi nivyo rero muri ico gihe kwitegurira uyo muntu utazi kwaza biragoye ariko gwa bavyo ati twiteguriye Gianni Infantino ni waza kuza Severin ntibari bazi l'équipe aza kuzana nayo bamuherekeje ivyo ba Yuri Djorkaeff nta numwe yarabizi niko rero tubona tuti ndetse n'amafoto urabonye ndi bamwe basho kubifotoza ko Arsene Wenger ariko ukabona kuri Yuri Djorkaeff ariho bane bashi batanamuzi ni baksinzi ko byanashitse baramuzi iryo zina ndaze abantu babivuze gusa hari yo kuntu iyo umuntu utari witeze kwaza kandi bari abantu barahindutse ukuntu bakura bakaba badaherutse kuboneka mu media publique baba bataboneka cyane wumva nka Yuri Djorkaeff ntitumubona nk'umumenyereza ngo tumubone chaque semaine abantu ntibamubona nk'umuconsultant wo quelque part ni myinshi gose kandi imyaka imaze avuye mu kibuga ni myinshi physiquement bayarahi n'abantu tubona buri munsi yari abantu ubona bahindutse cyane ibaze nk'uriya Runi Haruni ugize nk'amahigwe make kumara 3 udaherutse kumubona wamuheruka nka kiriya gihe yari mu kibuga Runi nubona ko yahindutse cyane raba abantu nka Luke yarahindutse kubera imyaka raba nk'umuntu nka Pires nkubu mubonye no munsi wamuheruka akiri mu kibuga ntubona ko ari umuntu yahindutse gose raba umuntu nka ari wundi muntu akunda kuntangaza we yari kuri plateau za Canaan yitwa Olivier Dacour Olivier Dacour yari umukinnyi wa Equipe de France igihe bakina niriya confederation imwe fuye yitaba Imana ari karakina iriya competition na Olivier Dacour yamukinya komeye wa Equipe de France muga yarahindutse cyane arabantu bavyibushe canke nkuri ya Ronaldo Kisu umaze nk'imyaka utaruherutse kumubona oyo utarumuza ahubwo bakubwira ati Ronaldo nurya sha wamuheruka mu kibuga nivyumva biragoye gusa nyene nuko abantu nka Wenga ariko rero kiki muri 2016 uno mu president wa FIFA ashikira intebe y'ukuyobora FIFA yari umuntu abantu benshi ntibari bamuzi muri ya mazina y'umupira w'amaguru kuko yari mu nzego za UEFA nazo nyene zindari atari abantu bagaragara cyane izina Infantino ryabaye nk'izina abantu benshi batari bazi batari biteze ntajyo bari bazi donc abantu benshi ntajyo bari bazi muri rusange
ryabaye nk'izina rishasha. Uyu mugabo yakoresheje akantu ka politiki kugushiramwo abanyamupira kandi banazwi. Amazina azwi yego. Amazina azwi. Urabona nka Colina. Nta muntu numwe yitwa kwa zo mupira atazi Colina. Atamuzi kandi azi ko ari umuhagarikizi yavyitwe rurangiranwa. Aravuga ati wewe kuvyo wakoze ndaguhaye iki gisata w'abahagarikizi kw'isi. Yego. Ntawo byanse aravuga twese uravuga ati ego kabisa. Ni shwa nziza cyane ata muntu numwe yoyipima. Acafata Wenga amwiyegereza hariya. Aba bantu rero hari ukuntu sinzi nyimbo maze kubona ingendo z'umukuru wishiramwe ry'umupira w'amaguru FIFA. Barazikabura. Barazishusha ukuntu. Hari ukuntu bare amazina ya. Ajya amazina. Kuko byukuri tuvugishije ukuri ava yuko aba president wa FIFA aba bantu nta naho bari bahuriye nawe ku mazina. Oya. Nta naho bari bahuriye ku mazina. Hari ukuntu reba kabura izo ngendo mugabo bafise n'akaze kadasanzwe bamufasha hariya mu bisata bitandukanye vya FIFA. Rero novuga ivyo noshobora kuvuga kuri rujya rugendo ni ivyo ku rugendo twe ku byukuri tutanakurikiranye ikibiriraho. Umuntu aragerageza gusa kidokimenta kabikurikirana kugira ngo uko bimeze kose twe dutegezwa kuronka ivyo duha abantu uze abatwumviriza ba Buja FM kandi tugize Imana tukabitanga neza kurusha n'abari bahari abara amahigwe kuri twebwe. Ariko ntitwagize amahigwe nta mu journaliste n'umwe wo kuri Buja FM yabaye selectionné kuko no rutonde rwasohowe par rapport y'ukuntu abantu umva mu bisanzwe barasavye ko abantu biyandikisha bagira hiyandikishije benshi batanze link abantu bariyandikisha mugabo abemerewe si benshi. Mu gicari kibabaje kurusha nuko atanu umwe wo ngaha bahaye amahirwe y'ukugirane yukuba mu bazogira ngo babikurikirane. Ariko uko bimeze kose uko tutaronsa ayo mahirwe nubwo tutazi impamvu ziba zitandukanye nyene ariko tugerageza uburyo bwose ku buryo turonka ama information atuma tuza gushimisha bano bariko baratwumvirira cyane gose tuba duhari tutahari. Nuko rero dushimira bagenzi bacu b'amashyi makuru bashoboye kutugeza ko kuri aya makuru tutashoboye gushika hariya. Nuko rero muri rusangi niko urugendo rw'umukuru w'ishirabe ry'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino arekejwe n'abandi nka Arsene Wenger ndetse na Jurgen Klopp n'abandi baza hano mu Burundi gutanguza ico gikorwa. Hari hamaze iminsi mike bariko baratanga inyigisho bamwe bari basanzwe bashitse imbere batanga inyigisho z'iyo projet yo gutangurira umupira w'amaguru mu mashuri mu bana bakiri batoyi kugira ngo dushobore kuronka abana bakiri bato. Mu bisanzwe mwijambo rimwe iriya niyo yari igize ruriya rugendo. Novuga yuko igihe ariko araba novuga yuko ukugurura icese izo nyigisho zijanye n'ija football school ubona yuko uwiswe Sosidibe Fatimata akaba ari we novuga yuko muyobozi w'iyo projet ya football for school ku rwego rwa FIFA ariko aratanga inyigisho ico gihe hari ku munsi wa gatanu hahurukiyemo ndabona yuko abamenyereza batandukanye ndetse n'abasanzwe barukiye mu migwi itandukanye ubona yuko bari bazitabiriye kugira ngo bashobore kuronka inyigisho zitandukanye bijanye n'iyo projet kugira ngo baze bayitange mu ntara zitandukanye kugira ngo iyo projet itangure kandi ari ikintu cyiza cyane rwose. Twizere yuko bazo bikorera ko cyane rwose kugira ngo tubone ama interscolaire ashigwamwo n'uburyo inguvu kugira ngo tubone yuko ko amatana ari mu mashuri abari menshi. Hari umukinya ashobora kuba ari umwana akaba kira interscolaire ariko wamubwira uti mbeko atamugufise akabura umenga uri kuramugora ariko kuri iyo projet ishobora gufasha kuri abo bana bafise impano zo kumupira w'amaguru ariko batashogira amahirwe kuja mu migwi itandukanye.